nta warazi ko kazoza k'impetso y'ubwami butatu bwagutse bwabaye rutura mu burengero bwa Afrika kohinduka ikirimbiro ry'indyane n'amatati nk'uko biri no munsi. Ego cane Mali y'uno munsi niyo mpetso y'ubwami bwagutse empire bwabaye ubwami kabora bukomeye nka Ghana, Mali, Songhai kuva mu kinjana ca gatatu gushika mu kinjana ca 19 ku muzo wa Faransa b'abakoroni. Tuvuze Mali akenshi twumva abami babaye barurangiranwa muri ubwo bwami nka Sunjata Keita kuva 1235 gushika 1610. Sunjata Keita yahuje ubwami bwa Mali. Nukuvuga muri Mali turumva kandi umwami yabaye kabuhariwe kuko yatumye iki gihugu ca Mali, ubwami bwa Mali buba igihugu novuga super puissance ico gihe muri Afrika, eka ndetse kiba igihugu kibi cambere mu gushora inzahabu n'umunyu hirya no hino ku isi. Uyo mwami ni Mansa Musa. Uyu yateje imbere ubwami bwa Mali kiba igihugu rutura, no kuvuga ko n'umugabane wa Afrika usigara ufise izina ugereranije nuko ibindi bihugu vyari bayeho ku isi. Uyu Mansa Musa gushika n'uno munsi bamufata mu bantu bagwiza atunga babayeho mu mateka y'isi, kuko ubutunzi bwiwe bagerageje kubuteranya abahinga babuharura mu miliyaridi ziri hagati y'amajana 4 n'amajana 6 z'amadolari y'abanyamerika. Igihugu ca Mali canke ubwami bwa Mali bwarahuye n'ihungabana rikomeye na cyane cyane kuva igihe c'ubukoroni, kuko iki gihugu cakoronijwe n'abafaransa ibe bitari vyoroshe ku banyemali nk'uko vyari vyifashe ahatari hake muri Afrika no mu Burundi harimwo, kuko ibihe by'ubukoroni vyari ibihe bitoroshe bitigeze vyorohereza umunyafrika. Mali yarikukiye kwa 22 Nyakanga mwaka 1960. Imyaka yakurikiye ubukoroni nk'uko vyagiye vyibonekeza hatari hake muri Afrika no muri Mali yabaye imyaka itoroshe, kuko hagiye hakurikirana intwaro z'igitugu na cyane cyane nk'intwaro y'umunyagitugu Musa Traoré yatwaye iki gihugu kuva 1968 gushika 1991. Igihugu ca Mali kuva 1991 carinjiye mu ndinganizo y'intwaro ishingiye kuri demokrasi n'imigambwe myinshi, ariko n'ubundi nticabujije ko indyane n'amatati bibandanya kwibonekeza muri iki gihugu, kuko kuva mu mwaka 2010 iki gihugu cariziziwe n'indyane zitandukanye na cyane cyane zarishingiye ku makudeta yagiye aba y'agasakisaki. Iki gihugu kirategwa n'imigwi y'iterabwoba yacitangura kuvuka muri iki gihugu na cyane cyane nk'abatuareg co kimwe n'abajihadiste bihariza igice c'amajaruguru hamwe no hagati. Uno munsi iki gihugu ca Mali kiri mu minwe y'intwaro ya gisirikare mfata kibanza irongowe na General Assimi Goïta kuva kwa 25 Rusama mwaka 2021. Nitwatanga Imana Patrick Rusage ndi kubera mugenzanje Christabella Munezero. Ni muri vya biganiro dusanzwe tubashikiriza aho turaba amakuru avugwa ijya no hino twisunze ibisata bitandukanye harimo geopolitique, imibano, ubutunzi n'ibindi. Ni kuri Parlo Cash Media. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wurutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama réunion, ama conference
nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicishamo ijisho. ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, inomero niyi mubona iri kiraca munsi. Nkuko naremeje kubivuga mu ntangamarara, inkuru iri kiravugwa cyane uno munsi ku isi ni inkuru ijanye n'igandagurwa ry'uwari umushikiranganje wo kwivuna abansi muri iki gihugu ca Mali, yagabwe ko igitero muhiriwe mu gitondo cyo kwa 25 ndamukiza umwaka wa 2026, ibitero vyaciye binamuhitana. Mbega Christabera ivyagenze gute, vyifasha gute uno munsi muri Mali, abari ko barakurikirana botahura iki ahanini? Patrick, nkuko uri kurabimbaza, ingorane ziri muri Mali si ingorane zatanguye weekend heze nkuko twavyumvise habaye igitero. Dusubiye inyuma gatoya nkuko wari kurabibwira bariko baradukurikirana, novuga yuko nyuma yo kwikukira ntivyagiye biroroha kuko haravutse imigwi, gushika uyu munsi hari imigwi igwana kandi imigwi ibiri itandukanye. Umugwi wa mbere novuga ko ari umugwi uri ku nyigisho za Al-Qaeda, n'umugwi uri kugwanya Mali kugira ngo Mali ibe leta iharanira idini rya Kisilamu, donc ibe leta islamique ishingiye ku idini rya Islam. Uwo mugwi wavutse mu 2017. Uwo mugwi uragwanya cyane igisirikare ca Mali kuko wowe ushaka gushiraho iyo leta yabo, abari bo bagenga igisirikare, abari bo bagenga n'ico gihugu. Inyuma yaho mu mwaka wa 2024 haravutse uwundi mugwi ugwanya leta ya Mali witwa Front de Libération de l'Azawad. Uwo mugwi ushaka kwiharira akarere ka Azawad. Ako karere kari mu majaruguru y'ico gihugu. Uwo mugwi ushaka ko ako karere kigenga kiyonkore kuri leta ya Mali. Nkuko rero vyagiye birakurikirana, iyo migwi yahavuye ihuza inguvu, iraja hamwe kugira ikureho iyo leta. Twabivuze yuko leta ya Mali yagira bona ibingorane zitandukanye, ego hariho kugwanywa, hariho urumva no kuba itigeze igira novuga gouvernement stable kubera ko hagiye harabaho guhirika ubutegetsi, kugira intwaro nyene novuga ni y'agahotoro kuko y'igitugu kuko nubwo baronse demokarasi urumva ntibigeze baronka stability novuga ngo batwagwe nabo bitoreye. Nkuko rero mwariko murabivuga igitero cabaye niyo migwi yateye, niyo migwi yagavye igitero gushika yaho twabivuze yuko iyo migwi igwanya cyane cyane igisirikare ca Mali, ishaka gusambura igisirikare ca Mali, ariho haguye umushikiranganje wo kwivuna abasi w'ico gihugu. Twarumvise yuko hari abantu benshi bakomeretse, abagiye batandukanye, munarigya vyabaye mu bucagucagu. Iyo ntambara yarabandanije, ivyo bitero bavuga ko vyabandanije ku munsi wa gatandatu kuw'Imana gushika nejo kuwa mbere. Ejo kuwa mbere niho umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu yatangaza ko uburere bari bashatse gufata igisirikare cagwanye Magabo kandi cashoboye gutesha iyo migwi, ubwo burere bashaka gufata ntibabufashe. Tubibutsa yuko kuva igihugu ca Mali cikukiye hamaze kubaho guhirika ubutegetsi inshuro 5 zose. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ngo ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa, ibikorwa vyawe biriko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega, ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parole d'Argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike.
kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17 abafise imanza abafise ama evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomere niyi mubona iri kiraca munsi Ego Christabera urakoze cyane uratubwiye ingene ubu byifashe ariko hari abandi bagiye bakujyana urukurukuru bavuga yuko iyo bari kuidetana uvuga yabaye muri Mali mbega niwe muco wotanga mbega byifashe gute president wa Mali ubarihe Asmigo itarihe mbega byifashe gute no munsi muri Mali Ego nkuko bivuze abantu benshi baragiye ko baravuga yuko hoba habaye guhirika kandi ubutegetsi muri Mali ariko sivyo na gato kubera ko baba bafatiye kumva ngo umukuru w'igihugu ngo yoba yahungishijwe nkuko nabibabwiye byabaye mu bucagucagu nta muntu numwe yari yiteze ico gitero nkuko tubi amakuru twagiye turasesangura nta muntu numwe yari yiteze ico gitero urumva caraza no kungo nkuko twumvise kurya mushikiranganje wo kwivuna bazi yagabwe k'igitero muhiriro kandi twabamenyesha yuko umushikiranganje uwo yarayishwe ntiyaba mu gisagara kimwe n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu Bamako kumugwa mukuru w'ico gihugu ariko bemeza yuko mushikiranganje yaba mu kindi gisagara citwa Kati twamenyesha yuko rero ubu si kudeta yahabaye nta na gato ahubwo iyo migwi igwana niyo yari kiza gufata uburere yashaka kwiganzira ariko barateshejwe n'igisirikare ntabwo habaye kudeta kuko inyuma yaho umukuru w'igihugu yahavuye ahungishwa Ego hariho ayandi makuru avuga yuko navuga uyu mu generale navuga umushikiranganje kwivuna abansi yagabwe k'ibitero gushikaho agandagurwa navuga atabonwa neza navuga cyane cyane n'abafaransa canke navuga n'abanyaburaya bitewe nuko we kenshi ngo yaharanira cyane ukwikukira kuzuye kwa Mali ndamuvuga ko yari nk'umupanafricaniste avuga ati twe dushaka ko Mali nyene Mali y'abanyemali apana yuko hazi izindi puissance canke izindi nguvu zivuye exterieur zivuye ahandi hantu ngo zize gutegeka muri kino gihugu mbega aho naho bivuga kwiki mbega novuga ivyo bari ivyo canke nawe nyene ni abantu bagerageza kuza bahuza ibintu n'ibindi kugira novuga baduze urukurukuru aho naho bivuga kwiki ntawo byemeza cyane kuko uca wumva yuko nitwavyemeza ivyo bitero bitazoba biri byonyene womengo iyo migwi hari wabetumye ariko ntawo vyemeza 100% ariko amakuru ava muri ico gihugu aramenyesha yuko novuga ko uwo mushikiranganje nkuko yaharanira agateka k'ico gihugu kandi urumva yuko kirabangamiwe kuko gishaka guhindurwa urumva yuko womenga iyo migwi irafise umuntu yinyegeje inyuma ashaka guhindura ubwo butegetsi bwa Mali ariko ntawo vyemeza 100% ariko ubutware bwo bw'uwo mushikiranganje yarayagandaguwe barabwemeza nkuko leta yabishize ko umunsi yamaze gutangaza hari abavuga ngo n'urukurukuru ntiyishwe ariko leta yamaze gutangazwa yuko iyo ntwazangabo y'igihugu yashengeye muri ico gitero Ego tubibutse ko Sadio Kamara uyu mu generale yarasanzwe ari umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Mali yavutse kuwa 19 Nyakanga mwaka wa 1979 avukira mu gisagara ca Kati ni muri Mali ico abamwegereye bahuriza ko nuko yari ntwaza ngabo yicisha make yari umuntu by'ukuri agendera ibanga aboneka gake mu bantu benshi akaba kandi imwe mu nkingi za mwamba mu gihugu ca Mali bisigure ko novuga Mali irahomvye cyane kuko nkuko twabivuze yuko iyo migwi itera hanini ishaka gusambura igisirikare novuga yuko bakomye no kuvuga bahereye ku mutwe yego cyane Ego twibutsa barako baradukurikirana ko tuzobandanya novuga dusesangura turaba byinshi novuga hirya no hino tuvuga ati mbega byavuye bibandanya gute byavuye bikomeza gute nkuko twabibemereye twe ntitubaye inkuru ngo tuyigarukirize hagati mu nyuma turongera tukagaruka tukaraba suite canke uko byavuye bibandanya inyuma y'inkuru tuba twabashikirije mugabo novuga Imana ishimwe ko
novuga mushikiranganje wa mbere atangaje ko ibintu byasubiye mu buryo. Yego cyane. Umuntu yokwizera ko novuga amahoro agiye kuboneka muri kajya karere. Bavuga yuko amahoro ayo bagiye kuboneka kuko uburere bwashaka gufatwa butagifashwe, novuga yuko umutekano uri kuragaruka. Ego cyane. Hari kuri Parlo Cash Media. Tubasaba kandi kubandanya mukora subscribe kutarayikora, ni igikorwa cyiza ubukode cyane cyo kutwereka yuko tudatamba twirorera. Mukore like, mudusangize ivyumviro byanyu muri commentaire kubera ko twebwe ivyo tubashikiriza bishigikirwa canke umuco mwinshi utangwa na mwebwe mudukurikirana kuko ari mu usanga mufise ukuri gusumvya mbere uko twe tuvyibaza. Yego mu partage video muyisangiza abandi nabo bagira ico batahuye kandi bagira ico bamenye, novuga ku byo tubatiriko turabashikiriza. Yari yatanga Imana Patrick Rusage ni kubera mugenzanje Christabel Munezero na Gahwane. Ciao ciao. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri Parlo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé bumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenema, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama réunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero niyi mubona iri kiraca munsi.